mukozi w'Imana u Rwanda wewe ugwitegereje Kagame ariko abutegurira kazoza kameze gute no munsi bazibazo bigoye mugabo ariko uko biri kose yego mu kirundi bavuga gato gateke amahwa karuhira kuzokwimena inda yego ni kenshi wavuze yuko u Rwanda gwicaye kuri bombe arutardema ariko kandi uno munsi bitanguye kuboneka mu banyarwanda baba mu Rwanda abandi baba mu mahanga bavuga ukuri hari nko bita barafinda bari baka gufunga ariko amakuru meza bari bakumufungura hari bita mucoma yari karashaka kubaza ibijanye na nkunda hari uno munsi muri wahoze ari umurimvyi mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Badrama nawe nyene uno munsi yageze yahavuga ukuri mu kiganiro c'amasaha 4 avuga ukuri ubwicanyi bwa FPR ubwicanyi bwa Kagame bivuze uri kuravuga uko bakwereka yuko bavuga ko bakomeye rimwe na rimwe ari komporotema bagira kavuga uti wapi abantu barabesha none nimba ufise ubutegetsi wahawe n'abene gihugu 90 na kangahe kwijana ukuvuga ngo Rwanda gozo ruri nyuma yawe sivyo ukabuze ko wiyubatse mu gisirikare mu ntwaro ahantu hose wuga yatangorane zishobora kuba uri nka Kagame wosura gutinya gute barafinda bakavuga yuko ariho ziri kubera hegera frontiere y'u Rwanda none naye muvunituwa nayo u Rwanda gonyene ruriko ruvuga yuko intera hamwe zirubangamiye kandi ziri muri eneo canke ahandi hantu bavuga yuko ari bo bahakontrola uno munsi iyo bakoze ku witwa Laurent Nkunda abanyarwanda bose barashavura uwo muntu bakamutera amabuye ati kube kubaza umuntu nk'uyo onya kwera ugira gute apoto ukuri nuko Laurent Nkunda yo bahari cyangwa barapfuye ivyo ni ntabijya by'abanyamurenge bamusanga batagira ubwenge bakurikira ibintu bibishe imyaka n'imyaka urupfu ruza rubitirirwa kandi atari bo baruzanye uvuze Laurent Nkunda hari abantu uzo bitwa makanika ntiyapfuye rero buri mwaka ntibamwibuka bakamwibuka hose bakagira iminsi mikuru bakavuga ati umuntu mwibuka ari intwari y'iwacu abanyamurenge bari mu Rwanda kubera iki batabemerera kwibuka makanika nimba yarangiye adapfuye bakabona ari danje azomera amabanga bacha bamutwara bakamupfunga bakamubika n'aba bandi wumva abatavugwa kuri terengo bapfireyo n'ubundi amaherezo ni nkamwe none ntuzeye uyu Makenga ni ryambere aje ku rugamba ryambere muhaye akazi ryambere wewe ntibamutumye ko Kigali akamenya ko agiye gushirwa mu kabiriti agatemaguza agenda i Buganda kubwa urabona ko hamwe M21 twigwaneho boguma bagwana hazogira aho RDC izorongogwa n'abatutsi ariko mwarasatse reka ndakubaza none mukozi w'Imana ndi yica abanyamurenge yange ngabitekerezo bavuga abanyarwanda bayiteye no mu bantu bamwe bo bumva yuko umuntu wese atari umututsi umuntu wese adasa nabo ahubwo ari umwasi yaje kubamara muga bakibagiwe amazu wari wamaze so badasa wamaze no basa ariko bicwa n'u Rwanda rukoresheje abandi banyamurenge muri make u Rwanda ruko gwica abanyamurenge ruciye muri bo ruheko Apotre kuri uyu munsi nyene itariki 11 ntwarane nukwezi kwa gatatu haravugwa gitero cabaye muri Goma ahasanzwe hari mu maboko ya M23 ndetse ico gitero cabaye kikaba cari kigamije kwica bamwe mu bayobozi bizonyeshamba kuko ngo hari kunzu basanzwe bakoreramwo abayobozi Apotre ibitero bigiye gushikana hehe inyeshamba aho hari abavuga ko yo ari mayeri ya M23 yuko birashe bari ivyo n'ubwo igitero cyayigamije kwica ngo bamwe mu barongozi b'inyeshamba nayo kitabisha hanyuma nabo bavuye yuko yahushije nabone badapfuye umunsi bazopfeje igihambaye nuko intambara ihagarara birashoboka yuko umuntu ashobora kwitera akavuga ko umuntu yamuteye impfu nyinshi zinugwanugwa ku bayobozi b'umuhari canke inyeshamba za M23 zoba zisigura iki uno munsi ibivugwa ko nk'imigambi Kigali yoba ishaka kuza riyicira umwe mu bayobozi b'inyeshamba za M23 yoba ari ukuri mbega koko Kigali zo bishikako ugiye kubiraba ivyo birabaho yego yigiye abantu mwasanga ibintu byinshi mwene bya by'intambara ukabona zentere zawe zibaye menace ukagira uti hari amabanga ntakeneye ko bamenya na mwari ya president Kagame akunda kuvuga ati ivyo ntibinda barambeshera uzi ko n'umunyashamba kuri gazo vuga ati mbega hari ingabo ziri muri Kongo I don't know ariko mane yani biraboneka neza yuko mu karere u Rwanda canke RDF arico gisirikare kiriko kiraproduiza
abasirikare benshi kandi mu mwanya mutonya kandi ihangiro ari ryo kugwana intambara iboneka neza yuko bitegura intambara u Rwanda rwitegura intambara hano onya mu karere burya amazi asumira kwibuye avuze urwamo rwinshi ariko burya siyo mabi amabi n'amazi ateze ahoze atacavuga General Makenga ahero kandi gusora abakomanda 1500 ihangire ryo gushika Kinshasa no gukuraho ubutegetsi bw'injiji Apotre ubibona gute kuba General Makenga kandi yagarutse ku rubuga abagabo nabo urane bibereye higoma hari isupu hari abagore beza baza kubajyamika hari amafaranga yabuye butare bariko barari hari n'ibindi bintu bikomeye mugabo uzokuma indirimbo yabo naki Kinshasa burya urupfu rwabo kiruzorenga no gukira kwabo naho kuzorenga igoma Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza mu hose mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV, so ndabikaze wese uri kuradukirana uri mu Burundi, mu Rwanda, Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, Iburaya ndetse mu Guvya bara ndavuga mu Marsa nabi, Saudi, Dubai, Canada, Australia, Mozambique, Zambia, Malawi n'ahandi hose kwisi. Mwege mwese ndabaha ikaze. Uyu ni umunsi dasanzwe kandi aho twagira amahirwe yo kwakira umusangwa adasanzwe, muramukunda yitwa Ambassadeur Apotre Isidore Rehoboth. Benshi bamumenye nkambaye haga ariko no musi ari ahagutse no tuza kuyaga ku bitandukanye ni benshi mwamukunze mu bitandukanye myivuga butumwa ndetse no kwerekana ukuri niyo turi kumwe no musi tabaye ikaze Apotre akengurukiye bagenze mumeze neza angora atuno musuba yahagutse koko niko kuri uko hari abantu bavuga ngo izina ni ryo muntu ariko tugereje kubiraba ntacubeshemo uko bivanye ufatiye ku gihe barinyisemo nuko byari bimeze uhagararanya n'uyu munsi uko n'ukuri uba yahagutse pe nta ngorane hari abantu bashobora kunda gukritika cyane ku izina ryawe ati shani mba yahaga kwera uba yahaga koko ugereranya gute vyabashatse kuvuga ko ahagara amaja kumbure mu byo uvuga yuko ugira amarimite aturagiwe ufise ibyo uvuga ya hari umunsi muraza nkabura ibyo mvuga oya pe oya ntaba yego izina niko biri niko n'abavyeyi barimpaye na data niko yitwa ariko nimba igisobanuro caryo ari kuba mu bihe ibicanke biri kuko umuntu ashobora kuba yitwa Mbayahaga kubera abaniwe nabi n'abandi atagira umwidegemvyo canke afise utundi tugorane two mu mibano canke mu buzima busanzwe rero urumva siho nkiri aho bari mitiye siho nkiri oya hari abantu benshi bakunda kwitwaza n'izina cyangwa gasanga izina ryatumye badatera imbere kuko bakavuga ngo izina ni ryo muntu ivyo ntibihuriye he iyo barihamuriyeko nimba izina batongerereyeko bagahamura bakayigira ko amasezerano na shetani canke n'ibindi imyuka mibi yindi birashobora gukurikirana umuntu ariko izina mu bisanzwe ntatera imbere ku izina bamwise cyangwa rero utembeye ku izina bamwise none nta bantu bumva batunze bitwa bakabwa yego sibyo nta burumwe yego usanga n'abatunzi batunze cyane yego abandi bakitwa bakameya kameya ni kuvuga agafaranga usanga atunze amamiliyaridi gutunga daboro harimwo ubuntu bw'Imana ariko cyane cyane buza bushikira mu bikorwa by'umuntu umuntu wese agize shaka ryo gukora araronka uzohezagira ibikorwa by'amaboko yacu yego ibyo ntabo byitwaza ngo umuntu avuye ngo niko banyise ngo izina ni ryo muntu happy yaba ari ryo muntu bukibahaga bon sije jenye n'abandi biragoye hari nabitwa banzukira ntebye gasanga mugabo yarakize n'umutunzi akomeye yego kumva abantu bani babiva hagumye mugabo ugasanga byaravuyeyo ugasanga abantu bitwa ni wapi oya ibyo ntawe ubifatirako yego abandi baje kukivi bakora yego ubutunzi buzanwa no gukora kandi buzanwa no kwizera Imana yego abakunzi ba Isidore Mbayahaga n'uyu unya niko n'izina ryiwe risigura ariko kandi n'umusara hagutse bivana no mu mutwe hawe mbega ushaka gushika kuki no munsi Apotre Isidore aba yahagutse koko bivanye n'ubuzima yakuriyemo ndetse n'izina bamwise no munsi turi kumwe kandi tuza kuyaga kubitandukanye aho tumaze igihe cyane utanga umuco werekana uhumura abantu kubijanye
no mu karere intambara ziko ziraba ngahanya mu karere ndetse n'ingene amareta ariko aritwara ariko nyengera ngaho nyene apotre u Rwanda gwaraduze cyane muri diplomasi none uherutse kutwereka ko ubururi down wakorowe niki ubwa mbere hoho buryo uko inkende yururiye igiti cyane niko ubwambure bwayo bugenda buboneka sinzi ko wari rero u Rwanda nk'uko bivuga nibyo rwaraduze cyane muri diplomasi rugera kure mugabo ahanini rugejejeyo rimwe na rimwe n'ibintu by'ibinyoma mugabo haragera igihe rero ukuri kuduga ko basanga iyo rugeze ukuri gutuma rero rukoroka ruja hasi cyo gituma uno munsi rero hari ibintu byinshi abantu bizera nyene bakagumvira n'impuhwe bakavuga yuko ati bimeze uku nuko mugabo uno munsi abantu bamaze kumenya ukuri urabona yuko rwaragiye hasi cyane hari abantu benshi barumenye ko batari baruzi ibyari binyegeje byaragiye habona abantu benshi ibyo bita ukuri bimwe bimwe basanga ni ibinyoma dahiri byinshi nico gituma urumva rero amakungu yarabaye desu hanyuma diplomatike mabaca babagonize urumva nico gituma ubona yuko ijambo ryabo ntiryumvikana cyane nk'uko ryumvikana mu myaka iheze abantu benshi utabihuriza ko nabo bande mu makomantere y'abakunzi bacu hari benshi bumva yuko abanyarwanda nyine yego hari benshi bumva yuko umenga urashikuza ati sinshikuza nabone barabibona u Rwanda no muzi rugeze aho n'indongo zabo zifatirwa ibihano ni ibintu batigeze bemera ko byobaho urumva rero ko ntawuhisha umwotsi inzira ikirasha iyo tuvuga turayibana nabone barabizi rero siko biri warakubiswa ego mukozi w'Imana u Rwanda wewe ugwitegereje Kagame ariko abutegurira akazoza kameze gute cyane umunsi bazibazo bibaye mugabo ariko uko biri kose yego mu kiyondi bavuga gato gateke amahwa karuhira kuzokwimena inda rero kuraba kazoza cy'igihugu canke ihanga kanaka nturabira mu madisikuru y'abategetsi urabira mu buzima bene gihugu babayeho uraba mu mitima y'abantu mbega hari iki ugiye kuraba rero gituma mvuze gato gateke amahwa hari ibintu bibaza yuko mu Rwanda bashoboye ariko bavyuganira mu mitima y'abantu ukazosanga umunsi umwe bibaye in bombe à retardement izoko expose un jour rero ugiye kuraba ibya kazoza ntiurabira ku byubatse canke bizokubakwa ejo kuko imbere yo kubaka igihugu abantu bakwiye kubanza kubaka imitima niho kazoza keza kagira nayo handi ho kubaka byinshi bizobomokera rimwe umuntu ataravye neza nta kazoza uri kurategura aya kazoza no gutunganya imitima y'abantu ni kenshi wavuze yuko u Rwanda gwicaye kuri bombe à retardement ariko kandi uno munsi bitanguye kuboneka mu banyarwanda baba mu Rwanda abandi baba mu mahanga bavuga ukuri hari nko bita barafinda bari bakagufunga ariko amakuru meza bari bakumufungura hari uwo bita Mucoma yari karashaka kubaza ibijanye na nkunda hari uno munsi muri wahoze ari umurimvyi mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Badrama nawe nyene uno munsi yageze yahavuga ukuri mu kiganiro c'amasaha 4 avuga ukuri ubwicanyi bwa FPR ubwicanyi bwa Kagame bivuze uri kuravuga mbo bwa mbere ho urumva hari abantu bavuga nk'abumba kumenga ni explosion ziriko zirava mu mitima yatekeye agahinda igihe kirekire itekere mu babaro bayankira kuvuga kuko iyo umuntu akubabaje akakwankira no kurira akakwankira no gutaka umunsi ubigize umera nk'umenetse nico gituma bijya rero biravye rero biya bya Badra muri kuravuga bishobora kuba biri mu banyarwanda benshi umunsi umwe bazovuga bati ntidushobora gupfa duhagaze reka wowe muto bivuge hanyuma dutezuke ku mutima ibyo rero biragoye kuko igituma mvuga yuko binagoye iyo uri kurumviriza bamwe mu bashikiranganje ba leta y'u Rwanda amadisikuru bashikiriza ku byerekeye amoko n'akahise kabo urabona ko zijya disikuru ntiziza kubaka ziza gutoneka imitima ziza gukomeretsa niyari ikomeye kuko hariho ibintu bimwe bimwe umuntu avuga ukumva umuntu asubije inyuma canke abyuye ama esprit yasa n'ayaryamye canke umuntu yahonyoreye ko agahwikira ko abavuga bati wapi
iyo rero bamwe bagaragara yuko umenga umuntu agize icyo ashikiza kidashimishije indongozi canke intwaro ya FPR baca bavuga yuko afise ingengabitekerezo ya jenoside ni nko kumuzivya kuko bose ntibari muri ivyo mugabo ibihugu byose ntibyabaye muri jenoside mugabo hariho abantu bavuga ati foko muduhe umwidegemvyo yo kuvuga kiri ku mutima mugabo iyo umuntu muhonyoye ukavuga uti shinyiriza mugabo ntunihe ntuvuge biragoye navuga patane ko ndabaka video karaho aho umwana w'umukobwa canke umwana ko akiri muto umuntu w'umugabo yamutsitaye ko agize aramuraba hari mu Rwanda nyene agize aravuga ati none nkaho umunyoreye iki yamwishuye ngo jahi wagitera hamwe urumva nkaho nk'ibyo bijanye gute umuntu ari ngaho ivy'ubutera hamwe ntavyo yigeze ajamwo ivy'ihonyabwoko ntavyo azi ntiyari bwanabeho umugabo uramututse kandi uhejeje no kumubabaza aho kumusaba pardon kumubwira ngo jahi wagitera hamwe we ntubwire icyo uvuga ibyo bisobanura iki none n'ujya utabwiye yarumvise muri iyi mvugo rero no kuraba ibyo byakaza by'abarafinda nabyo biranatangaje kuko rimwe na rimwe hari igihe leta y'u Rwanda canke FPR intwaro yo kuvuza abanyarwanda bose ucuvuga nabo bandi bigorewe barimwo tuvuge intwaro yabo bakwereka yuko ari intwaro ikomeye yubatse igitinyiro kandi yatowe hafi 100%. Ngo abanyarwanda bose barayitoye. Mugabo wayiraba mu rundi ruhande ukabona n'abanyabwoba. Nukuri. Uko bakwereka yuko bavuga ko bakomeye. Rimwe na rimwe hariho komporotema bagira kavuga uti wapi abantu barabesha. None nimba ufise ubutegetsi wahawe n'abene gihugu 90 na kangahe kwijana. Ukuvuga ngo Rwanda rwose ruri inyuma yawe. Sivyo? Ukabuze ko wiyubatse mu gisirikare mu ntwaro ahantu hose wuga yatangorane zishobora kuba. Uri nka Kagame. Wosura gutinya gute barapfinda. Ikindi kintu barapfinda afise urupapuro bamuhaye mu bitaro bya leta y'u Rwanda. Wemeze yuko agwaye mu mutwe. Adafise mu mutwe huzuye neza. None umuntu w'umukehabwenge wosuruka mutinya gute? Kuko muri bukaba barigeze no kumujana ahantu bita Indera. N'ahantu bajana abantu abasazi. Bameze nk'abasazi canke abasazi bakabatunganiriza yo hamba bakazomusohora yatoye imitende. None uwo muntu leta yogaruka kweri kubera ibintu yashikirije. Deje uzi ko agwaye mu mutwe niko wavuze. Uzi ko watowe ku majwi 90 rangahe. Urakomeye umaze igihe udaterwa buri gitangaza. Abantu bakumva bafunze barapfinda. Uvuga yuko yari kavuga amajambo akomeye ya politike. Mwizi mvugo watinya. Chaka biga ninka kujya kwa Ingabire Victoire. None watsi jembwira natowe kurajya amajwi. Umuntu umwe umudamu nkujya yibereye harya. Ntagira igisirikare, ntagira igipolisi, ntagira procureur, ntagira ikintu na kimwe. Mugabo ukabona yuko utogira amahoro yidegemvye ari ngaho. Ubwo bakame. Ivyo yo bifatanya wanashaka hani kindi cyaduce muri iyi minsi. Bavuga ngo babonye umuhungu Habyarimana ngo yagiye Kinshasa. None biteye ikibazo Rwanda gute? Nimba badafise de preuve nk'ivyo bavuze. Ko bavuze ibijambo bikomakomeye kame. Vuye ko yagiye Kinshasa mugabo ari karondera kuzotera u Rwanda. Akoresheje intera hamwe, sivyo? Karashikiwe na Kongo n'u Burundi. Ariko ngaruka. Uyu mugabo Kabarebe, uyu mu general wo mu retraite. Sivyo? Yarivugiye wenyine mu nama nshinga amateka. Yuko intera hamwe umunsi zoramuka zigiye gutera u Rwanda ataminota 5 yohera bakiri ku butaka bw'u Rwanda. None abantu nk'aba wumva ta 5 minutes bumara bariko barahungabanya ati nta hantu namwe buhagarara na gatoya 5 minutes. W'intambara irenze iminota 5. Umuntu akagutera ubwoba gute ngo wumvise ngo azotera kumwe n'intera hamwe zidashobora kumara 5 minutes ku butaka bwawe. President agahaguruka akabishira muri discours abwira abadiplomate. Iyi mvugo harimo ibintu bibiri paradoxal. Werekana ko ukomeye muga wa muntu ubona yuko unafyonyora mu kanya gatoya wanamubona arenganya aciye hirya inyuma y'urugo ugakoma induru.
amahanga yose mube hafi mutabare naka ndabona afite imigambi mibi des fois ariho ibintu umuntu akurikirana akavuga uti wapi hama ikindi nacyo interahamwe je narabagiye ikibazo kandi abantu bakomeze baze barishura ibibazo barahiye gutukana kuko si umuti gutukana ntibuze umuntu neje kuzosubira kukubaza uravyumva ravuga pasi nayigishije mwiza avuga nti ibitutsi badutuka deja birashaje bya kera badututse byose byo bafise birahera baje gusubira mu bya bintu none ibitutsi bitatuteye ubwoba bikiri bishasha ubu tubitinye mu bishaje kugira ngo ntitubaze ibibazo jewe gituma ngira mbaze ibintu by'interahamwe petete ko ari kutumva neza ku wanje birashoboka barazigurira petete ko ari ubumenyi buke bwambaye haka c'est normal ndi umuntu mugabo tubazanye kino kibazo General Kabarebe 96 niba yarongoye igisirikare cyose cya Kongo teritwari yose ya Kongo niwe yahagaba niwe yatwara abakomanda b'amaregiyo n'amadiviziyo Kongo yose none igihe yari chef d'état major w'igisirikare cya Kongo kubera iki atarashe interahamwe ngo azimare azirukane ku butaka zaramunaniye batwemerere ko yazirashe zikamunanira twumva ko zikomeye kabisa urabyumva sibyo muri 2012 harabaye amasezerano hagati ya Kongo ya Kabila sibyo na Kagame u Rwanda bumvikana yuko u Rwanda bagwemeye gukontrola les 9 frontières Kongo ifise ndindi muri coopération yego imbibe zose uko ari 9 nahone kwari kuvuga ngo barondere abo bantu bitwa ko ari abanzi babo en premier interahamwe bumvikana yuko ico gihe nyene yuko la service de renseignement rwandais bemerewe kugenzura teritwari yose ya Kongo jour et nuit ahantu namwe bari bemerewe guca bari bimiriwe guca no kuraba batatorondera amakuru izo nterahamwe ko batazibonye cyakabiri bambwira igituma babahaye ubwo bubasha bwo gukontrola frontiere zose no kugenzura teritwari yose ya Kongo ariko gushika uno munsi amakungu abaje ati twereka aho interahamwe ziri badashobora kuherekana cyagatatu bavuga yuko interahamwe ahantu ziri zifise ibirindiro zifite na etat major iyo bahavuze bavuga mu gace kari contrôlé par le M23 M23 ni igisirikare cy'u Rwanda mugabo cyagiye Kongo kurwanya leta ya Kongo none nimba ari ingabo z'u Rwanda zikontrola ako karere side ntuzeye no kuvuga Kivu na Ituri hose niho bari barahafise bakavuga yuko ariho ziri kubera hegera frontiere y'u Rwanda none na M23 nayo u Rwanda rwonyene ruriko ruvuga yuko interahamwe zirubangamiye kandi ziri muri eneo canke ahandi hantu bavuga yuko ari bo bahakontrola amakenga je hantu rero niho mba nkeneye yuko baduhera umuco mu biganiro byabaye hagati y'abakuru b'ibihugu bya Afrika umenga bariko bavuga ivy'imihari nyene Rwanda muri Kongo Kisekedi yaravuze mu nama ya perezida ati guhera ubu nyene ubu turi ngaha perezida Kagame natubwiye hari interahamwe ziri muri Kongo ndataha dushike tuzirasa abonane kavuga aho ziri mugabo akubwira ngo ni ingengabitekerezo ni ukuvuga interahamwe bavuga zishobora kuba zitari kuri tere ata amakambi y'ibigwanisho bafise ahubwo ibirindiro byazo biri mu vyiyumviro by'abantu niho mu ngengabitekerezo muri Kongo hari umusozi witwa ingengabitekerezo
hari province yitwa uko oya none rero urumva ni ukuri nk'umusivile yibereye ngaha yego akurikirana utubera hirya no hino yeah ahantu hatatu guhera kuri kabariro chef d'état major niyo myaka yose 10 n'ingahe yose hafi 18 tuze kabira yarabahaye gukontrola igihugu cyose sibyo Renefu frontiere nuno munsi imyaka M23 maze ifesa ku gace bavuga ko arimo ntuzeye nibatubwire izo ntera hamwe nimba zabananiranye muri ico gihe cyose dushake tuzikurira inkofero zirakomeye ahubwo n'u Rwanda ruce gumva nuko rutazozinesha yego sibyo yego niko ndavyumva rero muri komantere badufashe ingene Kabarebe yatwaye igisirikare cyose cya Kongo yinjijemo n'icyo Rwanda kijya kumufasha gufata ubutegetsi mugaba akamara y'imyaka ziraha ntibazirukane ntibazirasanga zirukane batubwira imyaka kabiri yabahaye gukontora igihugu bacaho bashatse hose kwinjira no kumurango zone hamwe zikabananira uno munsi M23 ihamaze imyaka ingahe ihafise aho bagumye bavuga ko ariho ziri ko tutarumva umunsi numwe barasanye nazo nijyare turumva M23 bavuga ati yagabye igitero ku ntera hano bazoshobora kubwira ngo urumva ngo hari ibintu byo kuvangana ngo n'abawazarendo ngo na EFA no ibi bintu reka tubisobanure neza babitubwire babiduhe umuco duheze twumve rero aho hantu mu ngengabitekerezo hariho yego ko naje sinzi kubyibuka harigeze kuvuga ko ndi ntera hamwe mututsi yego aho sinzi no gutera hamwe bavuga ubwo ari bwo baza kudufasha kudusiga byaranyobeye yego muri iyi mvugo rero warubajije ibyo bibazo ni ibintu byerekana yuko rimwe na rimwe indongozi zirabesha rero z'u Rwanda zirabesha koko none uvuze ko utera udaterwa kavuga ko zitomaraho iminota 5 sibyo uranyumva hanyuma Bizimana nawe agashavuga ibindi uko bikagucanga budi none aho bari bavuga ko byageze none bimeze gute hageze aho botinya barafinda kwe kuvuga yuko barafinda yidegembya u Rwanda rutosinzira urugira amahoro kubona yuko umudamu nka Victoire Ingabire yibereye mu rugi we babona yuko Rwanda yetandanje canke le pouvoir ya FPR itogira amahoro uwo muntu ashobora kuyubika kuvuga rero ushize ku mwe bwabo komeze batubwira acubona n'inyifato bagira biratandukanye uno munsi iyo bakoze ku witwa Laurent Nkunda abanyarwanda bose barashavura uwo muntu bakamutera amabuye ati kube kubaza umuntu nk'uyo wonya kwera ugira gute apoto ukuri nuko Laurent Nkunda yoba hari cyangwa barapfuye ivyo ni ntabijya by'abanyamurenge bamusanga batagira ubwenge bakurikira ibintu bibishe imyaka n'imyaka urupfu ruza rubitirirwa kandi atari bo baruzanye uvuze Laurent Nkunda hari abantu uzi witwa makanika ntiyapfuye rero buri mwaka ntibamwibuka bakamwibuka hose bakagira iminsi mikuru bakavuga ati umuntu mwibuka yari intwari y'iwacu abanyamurenge bari mu Rwanda kubera iki batabemerera kwibuka makanika mu Rwanda ntibiberayo none ni kubera ni nk'ibyo bya Laurent Nkunda uriko uravuga Laurent Nkunda nimba yarakoranye n'u Rwanda misiyo bamuhaye ikarangira nimba yarangiye adapfuye bakabona ari danje azomera amabanga baca bamutwara bakamupfunga bakamubika n'aba bandi wumva abatavugwa kuri tele ngo bapfireyo n'ubundi amaherezo ni nkamwe none ntuzeye uyu Makenga ni ryambere aje ku rugamba ryambere bamuhaye akazi ryambere wewe ntibamutumye ko i Kigali akamenya ko agiye gushirwa mu kabiriti agatemaguza agenda i Buganda ntibaza kuja murondera mu nyuma kuvuga rero babimenye nta yentere nta valere u Rwanda guha abanyamasisi canke kuvuga ngo umuntu yabaye umuntu yagwanye hariya bo baronda zerezentere barazirosa ukuvuga umuntu nimba garutse akagomba kuba menace u Rwanda ugaca ugomba kumuvugira ukamwita intwari canke ukamuvuga neza urumva rero FPR ntimubihuriza kaho yego nico gituma rero urumva n'abandi n'ibyabashikira kujya byashikiye ntaganda bakamujanira he
kandi ari u Rwanda rubigizemo uruhara Makenga akiruka akajya Buganda n'uno munsi nibaza yuko agwana harya aguma araba inzira isubira i Buganda ingene imeze canke ahandi hantu nabizi ko Makenga atohungira i Kigali ari ababosi babo azogende ndabe ntibikunda barazinanye nuko bimeze yego kuvuga rero umuntu gacumuzira nibyo ni nk'ibi twese tuvuga iyo uvuze umuntu akavuga ikibazo c'uwundi munyarwanda atavuga rumwe na FPR baca bakwita ikigarasha bakwita igiterahamwe c'igitutsi bakwita ikintu c'ingengabitekerezo amazina mabi juste mugabo ukora bavuze ukuri kubababaza rero so n'est pas grave turabimenyereye niko bimeze apotre kubwa urabona ko hamwe M23 twigwaneho boguma bagwana hazogira aho RDC izorongorwa n'abatutsi ariko mwarasatse reka ndakubaza Kongo ifise population irenga 1,000,000 abo batutsi uri kuravuga nabo abanyamurenge uri kuravuga muri twigwaneho ntibashikana umuriyoni nenda kubaza ni bake cyane ahubwo abanyekongo ni n'abantu b'abanyamahoro ugiye kubiraba none ubwo kurambwira yuko Kongo umunsi umwe uzoba igihugu cy'abatutsi n'umunsi ko baragwana kandi bagwanira ubwoko bw'abatutsi bishoboka ko bashobora gufata n'ibindi bice ariko sinzi abantu yo muri kwe none nk'abo myubuza abakongo mani bubyuka mu gitondo bati twese turarambiwe aba bantu aho batugoreye baraturambiye ni ukuvuga abantu nimba ari amajana ngahe boboha umuntu umwe bobaboha bakaboha mu gitondo kimwe bagaheza bakarangiza intambara gusa population y'abanyekongo ni inyamahoro gusa abantu beza mbese no kubona nimba muri ko murarota yuko umunsi umwe Kongo izohinira igihugu cy'abatutsi bonyene yakaba ari itegeka yego mu matribi amoko amajana 150 n'ayandi Imana izompe kuramba mbe ndabaho ndabe amara sinibaza ko mu by'amaso yanjye azobona ico kintu kizoshika ndabona harimo ibintu by'uruhendo Kagame amaze kuvuga kozo zo kuja muri Kongo zishikandwe zitandukanye akije bwa mbere avuga ko agiye kurondera FDLR ntera hamwe ko yatinya ko zizotera igihugu iyo ndirimbira ririmbwa mu nyuma toya ngiye gukingira abatutsi bari Kongo barageramiwe sawa mu nyuma teori yo kubirika teka Yesu iby'abatutsi hari abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bariyo abarwandofone barabangamiye ngiye ikindi gihe bati jewe izo ntambara nta nizonzi murambeshe niz'abanyekongo ahandi ati oya ingorane zose ziri muri Kongo ni Kisekedi Felix perezida mu nyuma akagaruka muri discours ngoya ngo burya ngo si Kisekedi akavuga ibintu bigiye bitandukana muri iyi minsi haherutse kubwira avuga yuko abwira abanyarwanda ko ararahira ararengwa iyi ntambara ya M23 mwumva hakurya ntiyaturutse mu Rwanda u Rwanda cyo tuyiziko mon frère nta mezi abiri arahera ambassadeur w'u Rwanda i Washington wa mudamu ntuze Matilda sibyo u Rwanda ruramutuma ati niwemange nta kundi ko ari twebwe arasohora itangaza ati M23 n'u Rwanda turi bamwe turakorana none uyu mugabo aragarutse yegera avuze ati mubimenye ibintu bya M23 twebwe ntaho duhurira umuntu agaca agaruka akiyumvira nimba ataho bahurira akaba atari we yarongetse ingabo zijya muri Kongo hazita M23 amasezerano y'amahoro guhera i Rwanda ugashika Doha aharengana ukajya gusinya i Washington
kuri ko hatagiye gusinya abakongomani bo muri M23 hakaja gusinya u Rwanda igihugu yasinye kubera question mark iyo tabaye M23 ari RDF iri hajya u Rwanda bari gusinya none abantu babibaza ko turi iby'uburyo ku buryo tutanaliza amajambo muri ko muravuga icyakabiri kubera iki igihe bateye Uvira itegeko rya Trump Maison Blanche batatelefone igomba kwa bya bigabo biri ngaho by'inanga bavuga ati hagarika ibyo bintu ahubwo bagahamagara Kigali bakavuga ati va ibuvira u Rwanda rukemera ati turavuyeyo wavuye rutariyo none rukomanda w'imvene turabumva rinde u Rwanda nimba komanda go progressa agakomanda na Ropri iyo komanda imekava Kigali urumva bari ngaha bose sabari ku kazi none komanda wumva rinde u Rwanda none gusura kuvuga ngo intambara y'imvene tuba mu bimenye twe ntaho duhurira nayo gute kwa abantu kumara abantu bamara none abantu babibagiye amadiskuru bavuze hirya yejo yagiye akurikirana ibyo bagiye bavuga kandi ubwira babandi nyene mugabo waje kubira ugasanga abantu baramaze kuba nyene abantu nk'abacakara bavuga ati ijya avuga ryose akunda amashi tutayakomye ibarajako bagace bayakoma none natwe dukome mu bandi oya no haje ntibabiduhore pe abone baranaliza amadiskuru y'abakuru b'ibihugu byacu cyangwa indobozi zacu ntibabiduhure pe turi ko turanaliza turumvirizanye atwumviriza tukabumviriza mugabo icyo twumvuga cyoco barabisha nico kintu ngomagaruke kubunye ushobora kuvuga ijambiri rivuguruza iry'umugenerale wawe no prigrade ntuze kabare yavugiye muri amashinga amateka ivyo ambasaderi wawe yavuze mu nama mpuzamakungu wowe ugaca uvuga ibinyuranye n'iby'abo bantu babiri none finalema twemere vyane ukahakana n'ibyo wasinyiye none mu gusinya amasezerano hari byabona Amerika niho yari nkubihagarariye Trump uriya muzehe Trump yaje ndamukunda mugabo cyane amenshi nabonye baraguteye amabingo uri kuramushigikira cyane none ugiye cyo natanga kumukundira bwa mbere yanka batinganye yego yashigikira ijambo ry'Imana icya kabiri ntiyemera amaborotema yego ntiyemera ibiyanyura mutwe uwo muruze umuntu mwiza hanyuma ikindi bya abantu bose atijya ku kazi mukora mujye ibyo yabyanye je turapatana uretse ibintu bimwe bimwe by'uko arabomagura ibintu by'abantu bimwe bimwe mba ntamenye impamvu bijya byo ntavyo mushigikiye ari gihe avyuka tu hari gihe avyuka rero ukabona muga ku bintu bimwe bimwe ari munami urabyumva kuko n'igihe yari arahiganwa na Hillary Clinton je nari nshigikiye Trump yego vraiment kuko umaze gusoma programme yiwe projet de société afise azanye niyo Hillary azanye ukaraba ibyo irarashigikiye nibyo ntuze Trump ashigikiye ukaraba ibyo agwanya nibyo Hillary sha ndasane jewe ndi ku ruhande rwa Trump urabyumva kandi arankana agasuzuguro nanjye nico ni ikintu cyiza cyane urabyumva niho yari abihagarariye burya le président des États-Unis d'Amérique niwe le président le plus puissant du monde ivyo ntitwobije impari n'umuntu n'umwe urabyumva afashe muri agenda y'ibikorwa byiwe arateguye araje ati ngibi ingo bimeze urasomye uremeye uti ndasinye hirya harayandi ma puissance ahagaze perezida w'u Burundi ni hari perezida wa Kongo ni hari wa Kenya ni hari wa Angola ni hari n'ibindi bihanganga by'ibikomangoma biri ngaho ucugaruka bose basuzugure bya bintu ubitesha agaciro bace bavuga bati nta kundi ibyo kumva ko bizobagwa neza none wumva ibyo byogenda gute ibyo rero nibaza yuko abantu bakwiye kuvuga ukuri uvuga ukuri ukakugumako
koze yawe uyemera yigume kiguma ariyo niyo kuba baratora si sawa yego apotre tugaruka gatoya ngahanya mu Burundi iyo utegereje president Ndayishimiye w'u Burundi mubona gute bo kumubona ndamubona mu madimension menshi mugabo president Ndayishimiye ugiye kumuraba hanini je ishusho ya mbere nama mbona nk'intare iri mu byana byayo intare iri mu vyana vyayo yego vraiment kuko igituma nabikubwira gutyo niwe mu president yatoye amabanga yo gutwara igihugu kimaze kugira abasi benshi kandi bose bagipfuhira benshi bagomba no guterera kugira abahungabanye amahoro n'umutekano kugira ngo abarundi bashwiragire canke bamanihahamuka ryo kubona ati turapfa yarabaremesheje arabereka yuko ashobora kugwana no kurindira igihugu ciwe amahoro n'umutekano impande zose ni sawa nuno munsi hageze agakacira ntibyo ukunda oya nibishoboka rero iyo muravyo bwa mbere ni nk'intare ihagaze mu bana bayo cyo birasigurira yasiguriza kandi nabone barabizi barazi ko batopfa kuza uko bashatse oya ico kintu ni kimwe rero ugombye kubuvuga rero umuntu amubona gute cyo bikindi kiganiro kimwerekeye wenyene kuko umupresident murabira mu mahanga menshi ariko cyane ku kibazo rombajije buratwara iyo nyishu ibindi babikenera uzogaruka yego tuzogaruka mu nkuru yo hanyuma ndazi ko nabandi muri komite muraza kutubwira kumbure uko nabo nyene basanzwe bamubona bivanye n'ibikogwa ariko arakora kuva gishika ku butegetsi gushika uno munsi none mukozi w'Imana ndi yica abanyamurenge umwicanyi ko twumva batunga intoke abicanyi benshi by'ukuri ninde oya reka twumvikana aya murenge nabone baje ngaha bemere bagira ubwenge babone ubica wariwe barehe kubona ubica ngo bari bakomera amashi kubera bategetse gukomera amashi abanyamurenge batewe kwishwa ku ntuze Laurent Desire Kabila akiri murere avyumva yateye abanyamurenge bamwe arabica abandi abanyaga inka zabo zose azitwara kandi gutwara inka umunyamurenge ni nko kumutwara zose n'ukuri n'abantu bumva bakunda inka bameze neza ubu niwe yatangwe murere yari Laurent Desire Kabila batanga kubica urabyumva hanyuma muri 1998 urupfu rundi rw'abanyamurenge ruturuka i Rwanda hashizweho RCD kuko yashingiwe i Kigali bayitirira abanyamurenge bababesha yuko bagiye kubahesha igihugu no mwavuga bamuyiza Nyarugabo na bazari yasuzerwa n'abandi bantu bakunze inyungu zabo gusumba ubwoko bw'iwabo babijamo muri iyo ntambara hapfuye abanyamurenge batagira uko bangana guhera Kinshasa ukagiza za Gisangana ahantu hose n'abasirikare mu makambi barabishe uravyumva aho cugaruka muri 2016 leta ya Kabila Joseph Kabila uju kabange uravyumva yahaye inkoha abamayimayi ababwira yuko misharo kurasa abanyamurenge aradistribuwa arabica none ngo bigende gutyo ahubwo u Rwanda narwo rumuterera ingufu 2017 bace bagira ati reka tugurungire leta bara nayo leta barekiragenda leta bara numuhari hanini ugizwe n'abatutsi bavuye Burundi mugabo ci Rwanda barabambika inko bagenda hari nta munyamurenge numwe nabajya biko bifobagane mpora numva bavuga ngo bavuga i Rwanda uretse bamwe bamuyize utamenye ubwenge bwabo iyo bwagiye baba formation nta numwe numva yutagatifuza cahe ngo yeze leta tabara yere tabara shitsi wabo yakoze amabi atagira ngana barishe bica inzu yabisha abakecuru bica batama baturira amazu yabo baturira amashengero baturira amashuri baturira imirima inka zabo barazirya izindi barazirasa zihagaze baragenda no bashira ikindiro cabo ahantu bita mu masango abanyamurenge bamererwa nabi bagiye gusohora agahengwe leta y'u Burundi yaguhabwa n'Imana
ibonye ati hariho population ngaho komite ngaho igira ihere barungikayo ingabo z'u Burundi zigenda zirasarede tabara zigira ubunywenywe uravyumva iratiromoka ngo yomoke abarundi b'abasirikare b'abarundi baca batanga gukura agakoko mu mitima yabo bafurero n'abandi bantu bagiye muri ba mayimayi wagwa nk'uko nk'abanyamurenge barubakura bavuga ati nyabuna mubana amahoro nk'uko mwabana kera ntacyo mupfa mwese muri abakongomani haba n'igikorwa gikomeye cyo kuja guhiga inka zoba zigisigaye ntuzereze tabara itariye canke itajabukanye kandi zajabutse nyinshi umengo zakebereje haruguru hakurya uravyumva barazigarukana baziha abanyamurenge bati ngizi inka zisigaye kuva ico gihe amatangazo yo gushimira Burundi n'indabo z'u Burundi yaciye atangura kubaho amashirahamwe menshi y'abanyamurenge arashimira leta y'u Burundi uravyumva mugabo no munsi ikintu kibabaje wa mukabira yatanga inkongo zimara abanyamurenge umwe yashigikira rede tabara afatanije n'u Rwanda sibyo ariko byanatumye makanika ava mu gisirikare cyangwa akaza ati nje kugwana ku miryango yacu sibyo kabire wamaze abanyamurenge afatanije na rede tabara yatumwe n'u Rwanda uno munsi kabire yaraje ajyama mu buriri rumwe n'abanyarugabo ngaho mu buriri bumwe umunsi niwe nshuti niwe mukunzi w'abanyamurenge soma mbike bagaca bahindukira bagaca bereka ahubwo abanyamurenge bati ahubwo umwanzi wanyu numwe yaza kubatabara n'umurundi ibipfu bigaca bibati nibyo kubera iki yange ngabitekerezo bavuga abanyarwanda bayiteye no mu bantu bamwe bamwe bo bumva yuko umuntu wese atari umututsi umuntu wese adasa nabo ahubwo ari umwasi yaje kubamara muga bakibagiwe wamaze wari wamaze so badasa wamaze no basa abarumva urabyumva yego uno muzi umwe ati nayo ninde ariko yica abanyamurenge uno muzi ugiye kubiraba bariko bicwa nande Kisekedi na Mutama ndayishimiye nyene cyubahiro ikintu wobagiriza uno munsi cyo kuvuga ngo ariko bisha abanyamurenge niki ahantu hose hagiye abapolisi y'abasirikare b'abarundi nta munyamurenge n'umwe waravuga yapfuye yishwe n'abasirikare b'abarundi kuva n'amaraporo ya Nations Unies amashami mpuzamakungu abantu bose n'abanyamakuru bigenga bagira amatohoza hari na rimwe ubigera wumva bavuga ati abasirikare b'abarundi bafashe ku ngufu umugore cyangwa umwana w'umukobwa bati bishe umuntu bamuvuga izina tumwumva ntawe none wewe uri kurambaza ngo abanyamurenge bicwa nande uri karabica ntumwumva ntumwumva ariko bicwa n'u Rwanda rukoresheje abandi banyamurenge muri make u Rwanda ruko gwica abanyamurenge ruciye muri bo ruheko nta rupfu ruri kuko ibyo byose bariko baravuga avano na nsisi abanyamurenge nta kibazo bari bafise ari amahoro hari bahoro bibaniye muri Zayire ya Mubuto nta kibazo bari bafise yego mugabo batangure kuza bavuga ngo bagomba kurondera igihugu bagiha abatutsi n'abanyamurenge niho byagoraniye yego uno munsi ndafise amarikode menshi ngaha bajya ba makanika bose abantu bose bakubwira bati twebwe twicwa n'u Rwanda kubera ngo warusereze tabara twicwa n'intambara zitwitiriwe kandi atari twe twaziteguye mu ntambara zose zabaye muri Kongo zitirirwa abanyamurenge niba tubwira imwe muri zo bonyene bateguye bayitubwira hanimwe zateguriwe abantu zateguriwe Kigali zirabitirirwa ziza no kubica nta kindi yego rero kuvuga ngo umuntu ariko yicwa nande yakwirirwa murasha hirya no hino kubica abanyamurenge harazwe muri commentaire ati FDNB yubaho kurumva yuko aya niyo ya mbere yego pe yego
yes apotre Kagame aherutse kongera kuvuga ko intambara ya M23 itaturutse mu Rwanda kandi abandanya bivuga vyakira gute iyo ariko arihindukiza mu ijambo hakwitundikiza mu kirago kinyoma ico nanabaje no kucishura ashaka kukireka ni kinyoma ariko no nyene navuze impamvu nyinshi yagiye muri Kongo yego yavuze mu ambassadeur yaramaze kuvyemeza yuko akorana na M23 yego none wumva yo bavuga ngo ntituruki wabo gute ndaboro ibigwanisho bituruki mu Rwanda ibikoresho byose bya gisirikare iyo biva imyambaro ari iva n'ingabo zija ku Rwanda yo zambuka ziva uravuga ngo ntivyo wawe gute ariko none umugabo nyamugabo arihindukiza mu ijambo ubivuze neza mu kirago ushaka kubitomo urabizi umugabo nyamugabo yihindukiza mu kirago yihindukiza mu ijambo indimi nyinshi mu kanwa k'umuntu w'umugabo sinziza ego apotre tugaruka mu Burundi kandi Première Dame w'u Burundi nyine cyubahiro Angeline Ndayishimiye aherutse kuronka agashimwe ka Louis Mars nk'umukenyezi donc umunsi mukuru wahari w'abakenyezi nk'umukenyezi w'intwari wavyakiriye gute kubona ashobora guhabwa agashimwe yego umuntu wese akoze neza akwiye gushimirwa ugiye kuraba ibikorwa nyine cyubahiro mutambukanye abanyeshuri mu kwiga akora birarengeye cyane ibyo twari tuzi kera mugabo uraje mwitwarika agira ku buzima cyane cyane bw'abarundi bato bato batishoboye cyangwa bafite ibibazo byari byanze gutorerwa inyishu ni ibintu birengeye kumva yuko abandi baramikara akaja muhira bakamusokoza hama akaba mukapiriza akabaguma ngaho mugabo wewe urabona yuko ateza kumenya abana b'igihugu mbega bagiye ku ishuri bari iyo byose bijya programme ya cantine scolaire urazi igitigiri bakubara igitigiri cy'abana baheba amashuri kubera inzara badashobora gufungura kuva umutambukanye n'ishuri baje ndashimira atanga programme abana benshi basuye ku mashuri ubu bariga bakarangiza ni umwitwarariko ukomeye uravye y'amagara y'abantu yagiyemo hari abantu yasubije iteka batiteka bagatubu n'urukundo rw'ababakunda rugahera imiryango ikabaca kandi kwisanganya ritabavuyeko abantu bagwara indwara zo mu kigo abavyeyi habizi yuko baca baharira ivomo uno munsi cyo yaragikuyeho yarirutse isi yose aravuga ati aba bantu nza kubatabara sibyo raba abantu bafise ikibazo cy'ubugumba kubera tekinoloji zigezweho ngaha zitari zihari uno munsi ugiye kuraba icyo kibazo nta cyari umuntu wese agomba afite icyo kibazo akamutumbera yashyizeho ibitaro birara mwene abo bantu gusa kandi ugasanga sukuronka umwana gusa ahubwo bikije n'agahinda k'umuntu yari afise mwene abo bantu rero ukaraba ibyo bakora wanashaka byinshi ntuze mutandukanye n'umukuru w'igihugu akora si byinshi tumenya ahubwo byinshi byiza byo tutamenya kubona rero yo hagurutswa imbere y'ikoraniro ry'abandi bakenyezi ukaraba ingene yama ariko arahanura n'abo bakenyezi buryo ugiye kuraba abantu yubakiye ingo ni benshi arababwiye ati no umukenyezi mu rugo yitwara gutya n'abategetsi b'abagore b'abategetsi akababwira ati no ukuntu biteza kumenya gutya iteka ry'umukenyezi riteza guhera mu muryango akabigisha uyo muntu rero guhagurutswa kugira ngo ahagwe agashimwe ahubwo agashimwe yaronse nyene ni gato paraporo mugabo gushimirwa nabyo ni byiza umutima wo gushima abantu bakabona yuko ibyo ukora babibona kandi babiha agaciro ni ibintu byiza cyane rero kubona rero umutambukanye wagiye cyubahiro mukuru w'igihugu yaronse agashimwe ku munsi mukuru w'abakenyezi nibaza yuko ari ibintu bitatangaje benshi bari bazi ibikorwa akora hari akagwi kamwe kabangushi nabonye bapinga ati ntiyarakwiye guhabwa agashimwe so uwo mukenyezi yarakwiye guhabwa agashimwe k'intwari koko none bari kugahabo bakoze aba babivuze bamaze hari abantu b'imbura kimaze fanike bigo baravuga amajambo wumva uti aya majambo samajambo akwiye kuvugwa ngo ashigwe nahabona kuko n'amajambo asuzuguritse cyane mushobora kwirwa yicaye ahantu arondera ifoto y'umudamu w'igihugu ngo arabe ingene yambaye gusa urabyumva ukabona nivyo birirwa baramanika ngaho muga ntibariko barabona ibikorwa byiza no twigwa ariko arakora
ntibariko arabona abana ariko arigisha burya hariho n'abananirwa kuvurirwa ngaha kandi kuri bije y'igihugu usanga atana hamwe boja kuvurwa mu miryango batabishobora akemera akaja kubasabira mu ahandi akavuga ati nimumfashe nk'uko umenga yo wari umwana wiwe abo bantu bose ugasanga bariko baratabarwa mugabo kuvuga mwe n'ibyo bintu ibikorwa nyine byo gutwara bariko arakora ukumva umuntu yagiye kuraba agaciro k'impuzu agaciro k'ikirato agaciro k'ishakoshi by'ibintu n'uyu muntu we ushaka mwambare kumwe mwambaye murangana none ibyo ukunda donc mwe n'uwo rero hari abantu bagwaye indwara y'ishari hari abantu bagwaye indwara y'urwango hari abantu basa no kuba bameze guri ku mutima usanga ubwonko bwabo busa n'ubwaguye ingese atashize nakibona kuri uwo muntu yo bamwanga mugaye ivyo navyo usanga ari bya bindi none mu mamiliyoni 13 dufise usanga umuntu ameze uko badashobora gushika ubusa birigire ubusa ugatondeka gushika kuri 0.5 urabyumva none wovuga ngo abo muri societe bohindura iki oya na kimwe oya rero nibaza yuko igihambaye mwe nivyo kandi mwe n'umuntu yacu mu bihana agaciro amaje mu mwe yawe yacu mu yavuga bamwihorera muvuga ibyiza muvuga ibyubaka muvuga ibiteza imbere abantu muvuga umuntu ibyo ariko arakora ahubwo nyene tuje hamwe mu kugishira hamwe ingufu zo kumutera intege gusumba yuko twoja no gusoma ibyo abantu bariko bavuga amajambo y'amabwabwa atacavuze wapi iyo umuntu yakoze neza abantu bamushimira nta kibi kirimo bumushimira rero nibaza yuko nukuvuga ngo hariho bamwe no munsi ndazi baradutuka two nawe ko tuzi ariko aya nta gitangaje kubona yaronse agashimwe kabisa ahubwo nibaza yuko nubundi aracaburongo sagaseseshwa rumuri no musi ibikorwa ariko arakora mu mashuri atandukanye nabonye uherutse banaje niho narindi kuri TS Kamenge aho yagiye gushigikira abanyeshuri bari batewe n'ikiza cakorera arabashikako abashira amatera abashira ivyo bafungura ubona neza yuko yitayeho ineza y'ibibondo na kazoza k'igihugu mu mvugo yumvikana ni muvyeyi koko ni muvyeyi w'abarundi pe umuntu yorenza nta kintu yego dusira aho hakurya apotre abana b'abanyamurenge basutswe muri intambara ubutumwa woba hano ubu niba bandanye batoroka baveyo kuko benshi ntibagiye mu ntambara ku bushake bwabo sinzi ko wumvise video iraho ni audio nako nayumvise ndayikuye ahantu muri space yari kiraba y'abanyamurenge nyine kwabo hari umuntu yaheruka yo mudamu nimba yitwa Fani muhamuha kwitiranwa ahubwo reka avuga ati uko twari tuzi uko twumva intambara bayitubwira uko twumva bavuga ngo abatabazi ibyo baje gukora iwacu jewe narashoboye gushikayo ndaraba ingene imihana y'iwacu yasenyutse ingene abantu bapfuye abantu usanga baraguye ku misozi bakabura n'ikibahamba ukaraba inyungu ariko barakoramo bakayibura uno munsi nabaje mu kiganiro cyahe niba tubwiye inyungu imwe abanyamurenge bamaze gukura muri intambara ni imwe mugabo uruhombo imihana yarugaye abavyeyi bararize barabuze n'ikibahoza umuntu irabuza abahunga burabakwe ibintu birabura udubi mugabo uno munsi abantu bakabandanya bavuga ngo intambara ni yacu ngo abana nibaje gutabara kandi babivuga abana babo bari mu mashuri meza ahantu bari sekirize nabo babivuga ntibajyayo kandi baracabasha kubera ko utobivuga waduze ukaja kubana n'abavyeyi bawe uri kuravuga mukagoranwa mukamenerwa nabi ico kimwe mugabo ukaja kubivuga aho ujyanye mu mashuka yera mu mahoteli urya ico ushatse ukanywa ico ushatse ukaryama ugacubesha ngo abantu bagume bagenda kandi abantu barahereyeyo nk'icyo kibazo rero bari kuravuga rero abana b'abanyamurenge nibarondere kazoza kabo bahunguruga nibarehe guta amashuri nibarehe kujya kwisuka kuri songo intambara si yabo bariko bajya kwicwa batamba ko bitamba gusa mugabo urugamba si rwabo rero
hariho abo maze kumva bagize ubutwari bwo gutoroka bakivirayo n'abandi basigaye ntibafata iyo nzira ibitorokera barasigwabo sigwabo yego Apotre kuri uyu munsi nyene itariki 11 ntwarane nukwezi kwa gatatu haravugwa igitero cabaye muri Goma ahasanzwe hari mu maboko ya M23 ndetse ico gitero cabaye kikaba cari kigamije kwica bamwe mu bayobozi bizonyeshamba kuko ngo hari kunzu basanzwe bakoreramwo abayobozi. Apotre ibitero bigiye gushikana hehe inyeshamba aho hari abavuga ko yo ari mayeri ya M23 yuko birashe byo bari ivyo Navuze ngo igitero cyahigamije kwica ngo bamwe mu barongozi b'inyeshamba nayo kitabishe cabahushije ariko amayeri yanyu bashaka none ko kitabishe burya mu kirundi bavuga ngo umusoda mubi sura sagahusha ahubwo umusoda mubi ni ufora nabi n'ibigirankana akarasa mu bari kumwe nabyutse mbona itangazo rimwe rivuye muri leta ya Kinshasa bamwe mu barongozi ba Kinshasa bariko bariyamiriza kiya kintu cyatwa ujya mudamu w'umufaransa kazi akora muri UNICEF urabyumva ukavuga ati iyo drone ntibabeshe si yacu si yacu urabyumva atariko ababikoze nabo nyene bariko bita yuko iyo drone yarondera kugira ngo rero ahubwo barondera ico batuka canke bagiriza leta ya Kongo muri communauté internationale mu gihe rero ibyo bintu bitaremezwa iyo yazananye nibaza yuko atawujya gukonfirima ngo drone ya leta ya Kongo yarashika igoma wapfuye nawe nta kundi yari muri zone y'intambara kandi muri zone y'intambara ikihagendagenda cyane n'urupfu nawe nibaza ko yaje hajya kuhakorera azi yuko ashobora gupfa umunsi umwe hanyuma nawe bavuye yuko yahushije nabone badapfuye umunsi bazopfa ejo igihambaye nuko intambara ihagarara nta bindi none we ntuzopfa wowe utari Goma ntuzopfa none kuvuga ngo Apotre mbega ko mukunda kujoja mu ijuru mugatinya gupfa nawe muzojayo n'amaguru tuzosubira mu bimaye ko mwamwuzuye amasengero musaba Imana ngo muzoje mu ijuru muzoca nimwibuka bisi yego rero urumva ibyo haracari kare yuko abantu bokonfirima wateye ya drone mu gihe bacitana baba mwana kandi n'ibyo umuntu wo muri leta ya Kongo yavuze ni scenario ishoboka birashoboka yuko umuntu ashobora kwitera akavuga ko umuntu yamuteye yego impfu nyinshi zinugwanugwa ku bayobozi b'umuhari canke inyeshamba za M23 zoba zisigura iki bon zisobanura ega navuze none ega intambara n'umukino w'urupfu mbere ega urugamba kujya mu kaporali cyangwa mu soda mutoya hwera niko n'umutegetsi wundi ashaka guhera ega irebye barakingirwa cyane mugabo c'est normal nta rugamba rutagira abapfa oya gupfa rero kwabo ntihakujya nabone bahiga bo bica bakabica nabo urumva ku yindi kote nabo barabahiga bakabica rero nk'iyo abantu atakindi kintu bapuranifye ku murango no mw'ijoro ari ugupuranifye ati ejo tuzica naka mugahigana urumva utanze ubundi kumubona aramukuramo byiza rero urumva iyo bavuze bati umuntu yarahagarariye ikintu cy'umuvugizi wa M23 yapfuye niko bimeze nibwo bupfindo bariko barakina bazopfa uno munsi ibivugwa ko nk'imigambi Kigali yoba ishaka kuza riyicira umwe mu bayobozi b'inyeshamba za M23 yoba ari ukuri mbega koko Kigali zo bishikako bo mu gihe ababivuga baba basanzwe bazi yuko ariyo ngendo ya Kigali yewe ntacyo ndabizi ko mugabo urumva ugiye kubiraba ivyo birabaho yego yigiye abantu mwasanga ibintu byinshi mwene bya by'intambara ukabona zentere zawe zibaye menace ukagira uti hari amabanga ntakeneye ko bamenya na mwari ya President Kagame akunda kuvuga ati ivyo ntibinda barambeshera uzi ko n'umunyashamba kuri gazo vuga ati mbega hari ingabo ziri muri Kongo I don't know I command ya muri ico gihe rero birashobora gushika ugasanga umuntu ashobora kuba ari intambamye mu makarata yawe uri kurategura yo muri kazoza akamukuramo bijya birashika kandi mu gihe bazi ko ari ico kintu akunda kugikora
ugasanga uretse no muri Kongo no mu Rwanda nyene ugasanga ubona yuko ashobora kumubera intambamyi baramusinziza cyangwa bakamuha twatuzi bita ngo twamunyuza umuntu nyene akadaya nibisanzwe urumva rero ababivuga bafise impamvu babivuga kandi ibyo bavuga ibintu bishoboka rero muri ico gihe rero sinobikonfirima sinonabeshuza urumva rero reka turindire abantu bose umwe wese yirinde ukwiwe mugabo narakubwiye burya hadatsinze amahoro intambara ngo ihagarare impfu zizokwamaho kuko nta kindi intambara ikora irico Apotre Kagame abamuzi bavuga ko ari umuntu arinda cyane we wari ubizi nibyo nahora nzi kera ubu munsi siko nabibona wapi aya ushingiye kuhiga Apotre ari ibintu bigaragara rega nanabivuze none umaze kubona yuko umuntu wese avuze ikidasa n'icyo uvuze uwo muntu ashobora kuguhirika kukubangamira mu bisanzwe gukomera kwawe kuba kugoye kuko umuntu ashobora kuvuga ko akomeye ariko kandi hano gukomera kwiwe kuhagaragarira mu bwoba bwinshi afise iyo umuntu yavuze ubwoba bwinshi rero agira ingamba zo kwirinda zitagira uko zingana urabyumva aguma abona ko umwanya n'umwanya akiwe karashoboka rero umuntu akomeye akomeza systeme yiwe akamenya ko ari muri security akamenya nyene ko akomeye muga tugaruke hahandi umaze kubona ko le pouvoir ya FPR yandanje kubera barafinda umuntu afise ubumuga bwo mu mutwe ukabona ko yandanje kubera Victoire Ingabire umama yibereye mu rugo hayaye uvuga yuko igisirikare cyawe ari hatari n'inkera gutabara zawe zinyaruka rwose ukabona ko uvuze n'ingamba z'ubwizi amadomidoferi ari hatari kandi burya imwe iconze cyose naho yoba imwe bayishinga hafi y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu urabyumva iyo byose babyegeranya ukabona yuko uko biri kose wewe utegeza kwamuhagaze ngo uhangane none uhanganye nande kandi ukomeye umuntu akomeye bose baramutinya none uhangana gute n'abantu bagutinya biragoye muri imvugo rero nabikubwiye imvugo n'inyifato iyo bitarijanye haba harimo kimwe kitari cyo Apotre biraboneka neza yuko mu karere u Rwanda canke RDF arico gisirikare kiriko kiraproduiza abasirikare benshi kandi mu mwanya mutonya kandi ihangiro ari ryo kugwana intambara iboneka neza yuko bitegura intambara u Rwanda rwitegura intambara hano onya mu karere ariko kandi aha kurya Igoma turabona neza yuko nabo nyene inyeshamba za M23 zikomeza zikora abakomanda nkuko bavyita ubuherutse kandi bari gusohora 1500 bari gusohoka ndetse na General Makenga ro yarari numbero ariyo gukuraho ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi ndetse no gukuraho Kinshasa kugira ngo bashobore gutwara neza bakureho ibigugu babita ngo ni birgorgi injiji akenshi utazi ubwenge ashimagwiwe ibyo niko bimeze iki nacyo kuvuga ko baforoma ingabo nyinshi biranatangaje kubera urumva abandi mu guforoma ingabo ntibazipibiriye biya ni ya mvugo y'iterabwoba yo kuvuga ati tugume dukubita amasafuriya n'amasorori amanjanje bagomba bati turakomeye twakoze iki twagize iki uzurabe nta kantu na kamwe badafotora uzurabe niyo bagiye kuraba nk'ahagiye usanga abasirikare ko myimezo guca ku mugozi gica kiba ikintu gisaka isi yose bafotoye umwe bati mu Rwanda ibintu birakomeye hano urumva hatuko duforoma barambo ngorane ariko waje kuraba igitega ngaha cyangwa ahandi hantu hari amabata yo komando n'ibindi ukaraba imyimenyerezo y'abajya batipe imwe n'imeze urigera ubona babipiburiye urigera ubona babivuga mugabo ndabizi yuko nabona uze wumviza n'abandi hari abanyamakuru bavuga ati umurundi yariye karungu ngaho yasaze yahashinze inkokora byabaye bugesera windi mvugo rero kugira abasirikare benshi ni byiza nta kibazo kirimo reka burya wanashaka intambara itegurwa mu gihe cy'amahoro mugabo umenya yuko ibyo uri gukora nawe utari kugira abasirikare wenyine ntiwereke ngo genda basumbya effective utazi yabonayo
ahubwo burya amazi asumira ku ibuye avuze urwamo rwinshi ariko burya si yo mabi. Amabi ni amazi ateze ahoze atacavuga. N'umufaransa yavuze ati faut me fier de l'eau qui dort. Burya amazi ahoze ukabona akazibaho kibereye ukabona karatekanye. Ntuzupfe kudubikayo umurongo ngo ubonye amazi gutyo ngo upfa kunywa uko ushatse. Hari ingorane womererwa nabi. Ariko numva amazi aguma asuma gutyo kuyanywa biroroshe umenya ko atani ingaruka zirimwo. Rero nibaza yuko iryo jambo rirakomeye cyane murakoze waryumvise. Yego ariko none General Makenga aheruka kandi gusohora abakomanda 1500 ihangere ryo gushika Kinshasa no gukuraho ubutegetsi bw'injiji. Apotre ubibona gute kuba General Makenga kandi yagarutse ku rubuga ariko kandi hagaruka asohora abasirikare ba no abakomando bari 1500 abandi biyongera ku bandi bari baho gusohora umunsi umwe ngo ibinyogoto urabizi. Yego inyogoto ngo byageze hantu avuga ati dutegereza kuja Kampala. Uganda ni igihugu kirimo ibitoke byinshi cyane. Yego sibyo. Yego inyogoto yavuga ati ifuko tubere Kampala. Biji Kampala kabisa. Hanyuma rero biragenda urabona urugendo ruraba rurerure. Yego bigera ahantu bisanga ahantu hari igitoke c'imihwi gihiye neza. Yavuga ati Imana yadufashije kabisa. Tugiye imihwi nitwamara kujya imihwi rero tubandanye urugendo biracara bijya cya gitoke na ya mihwi birarya bombe imihwi iraryoshe pe. Noneho bimwe bigubwa mpishi urumva bigubwa mpishi bigumaho byaje hariya kimwe ati tubandanye ibindi byahinuye bikaba cya gitoke ati twasi igitoke ngaha kizosa tubandanye wapi bijya kuri cya gitoke birajya mugabo imvugo yabyo ababyumvise ngo byagomba hewe mpaki Kampala ntibyavuye aho biri kuri cya gitoke. Abagabo nabo urabona bibereye Higoma hari isupu hari abagore beza baza kubaryamika hari amafaranga ya Butare bariko bararya hari n'ibindi bintu bikomeye mugabo uzokuma indirimbo yabo mpaki Kinshasa iyo mvugo bazoyivuga sibyo. Yego batebe nyene bagubwe mpishi basinzire nka bya binyogoto yako ndavuga. Hanyuma rero ibindi bikoko bize kurya ibinyogoto birire hahandi nyene. Burya urupfu rwabo kiruzorenga no gukira kwabo naho kuzorenga igoma. Papi urupfu rwa Makenga canke ugukira kwa Makenga n'abandi bamuri nyuma ntiruzorenga igoma. Oya nukuri kuko ibyo binyogoto uhavuye haje mpyisi zibisanga aho ziriko byaguye mpishi. Uyu muntu yaguye mpishi tagiye uko ajyama Oya tagarama ntiyubikinda ntigira gute niki aba yahwereye igira intege nke bikagorana. Burya babasa ibintu zabisanze kuri cya gitoke n'ababa yego ni mpaki Kinshasa muga genda ndabona umenga siwe wohahera. Yego ndabona umenga ntibazava barenga hajya. Yego Apotre ni benshi ni kenshi wavuze aho kandi uvuga ukuri inyuma y'igihe gitonya kugaragara inyuma yo kuvuga ibihano bizofatika u Rwanda ariko mu nyuma bagafatirwa ibihano ariko kandi kubona u Rwanda riko rasunywa mu diplomasi waravuze igihe kinini uno munsi nibiriko biribonekeza uno munsi kandi uvuze ibindi twizere yuko ejo canke hirya ushobora kubona impinduka muri no ntambara. Icyifuzo canje nuko intambara yohagarara hakaba amahoro. Abantu bararusha rwose kwirirwa baravuga ngo twisha abatwagwanye twafasha twageze gutejo bakagutikura ugasubira inyuma rero ijya mu vyimba y'abajya abantu itembagara ku misozi ifise imiryango ivamo abantu bararusha cyane. Rero nibaza yuko igihambaye suko umuntu yo kwama afise ibyo avuga bishasha mu ntambara
twohindura imvugo tukavuga igihe c'amahoro intambara yarangiye ego naho ibindi byo hajya ntawe uzotsinda uwundi hadatsinze amahoro ego nuko ego hatsinda amahoro mu karere hatsinda umunezero kugira ngo akarere kacu k'Afrika guseruka gakomeze gutera imbere apotre ndabashimire cyane ku mwanya amashogo duheretse ndabakengurukiye nanjye murakoze ego yes yari apotre ambassadeur Isidore Rehoboth benshi bamenye nkamba yahaga benshi mukunda mu bitandukanye bafashe inzira yiwe hama kandi bafata inzira yo kugoroka uno munsi amerewe neza bariko batera imbere nimba ushaka guhunga icaha ja kuri YouTube channel hunga icaha ministry ubone ubutumwa bugezweho ba apotre Isidore Mbayahaga ubashe gukira utere imbere asante sana